no kumufungura. Birashushe fanareke sha ya akwita mujisho mu gutwi ntiharimo wa muhungu w'abandi arasaze kibuga kibaye gitoya chuvu ya aratumaze ntatumare ko bitabajambe yo bira ako kantu k'ubwenge ngabakita gute Ngani patira gamba kagahungu karakaze cyane fanareke birashushe wa enter fanareke ntunkubite ndo sha sha ntivyoroshe aje ya Thompson gwa ruboga ruryoshe murabizi aratigira birashushe fanareke ya arakaze wa muhungu arakaze abahungu bagufi sanga bakaze baca mu maguru bahita ya nibibaramena ko bita mujisho birashushe fanareke ya ibihoma arasatura reka rero ndabaramutse nyuma ya kamera hari umusaza kazi bamwita Vestrine Mafuta genda mu murabe kuri Facebook munaza kumubona ivyo akora nawe narafise page ya Facebook aba n'abafana banje tena abatwahuye n'abantu badasanzwe bakina makarati bari kumwe n'umushefu wabo reka tumuramutse mu cyubahiro ciwe Freddy turakuramukije cyane Aiza turakuramukije Bartire turakuramukije cyane Okay tudoge kwijambo rero Freddy aba nibiki na wewe mupfani biki umuryango kuko umaze guhurira mu kazi ka Moduzi ijwi bani Moduzi areze kereka siga ariko wewe nitwa Shaolin kazi arakaze guys ndababwira no musubira shusha uni wadutegurira technique umugore w'umukarati nawe ngo numuka anadupigia technique anadupea aja mpa utuzi nyene ya bomeki hano ya no musubira kaze birashushe cyane yes bari nariko ndakubaza aba bantu mbonye bakaze cyane ibi bintu babikuye he aya makarati bayize gute mbega nikiye kibazo uruhura nacu uri kurabiza kibazo gwa duhura rimwe turagwa ku mabuye shock ariko training mazoezi ni mazoezi kindi nacho nta iyo ukijitolea kufanya kazi mbabarire sinzi kirundi harimo kingora kandi swishi mazina yitwa Freddy Ringu umukino narawukunze nkiri muto je kwishuri amanota naronka yayo kugwana ntayandi biharuro sinumva igifaransa sinumva mugabo kugwana nabo wa mbere Kenda avuga ati none hari umuguti udakitsa n'intambara n'umunuka rero ndabitamwo ndabikunda ndabijamwo ndabikora nicyo gituma barambonye ndi ku kibuga ariko ndi ikintu twiwanje nyene baravuga ati kuri turakunda umukino twavuga dukinira ndavuga ati rero twiyunge tube umuryango umwe dukora udusport ngaho hama dutangure kumenya icyo aho turiko no musi turi bake turi benshi turashika nka 200 ishuri rikomeye turafise tuzoguhamagara kwishuri aho turi dusangeho abengene bimeze yes na bado turakeneye ubundi bumenyi ikibazo ni cyiza reka twamamaze kuko turashaka kuronkuri hejuru yacu akaza kutwiza ibindi bintu tugashika kure turagushimira ibikorwa cy'inzuri turakora iyo vuye gukora uwo mwuga hari gihe ushobora kumva nyene umubiri warushe kumva nyene bigashika naho umira imiti bimeze gute oya naramenyereye habwe iyo ntabikoze niho ngwara ntagiye muri siporo ndumva ko umubiri kuranja ntameze neza ngabo ndayikozoza numva naho mba menetse umutwe nkora siporo je nta binini nywa byose biba bihetse
Yeah, reka tuje kuri uno mushawu. Aiza. Turongeye kukuramutsa cyane. Yego ndabakiriye cyane. Oh, kugira ngo wiyunge na Freddy byagenze gute ni kiye kintu wabonye kuri we kugira ngo mwiyunge nawe uje uruhande rumwe nawe kugira ngo utangure gukina izibona. Je nabonye nibihome kubisatura ebana. Numusuma kwinjiranye mu nzu ndabona wo bomora bimeze gute. Hanyuma nanje kukungene nakunze umukino wa kungufu. Nari umuntu nkunda ibintu bya siporo, byaba by'imipira, n'ibintu biryohera cyane. Ariko ndabona umuntu yoshobora kunyigisha siporo. Ariko uyu master wanje namugundizwe ahantu ariko arakora imyitozo mu kibuga. Nanje ndamwegera ndavuga se nanje lawo ushobora kunkoresha siporo ko umuntu ukunda siporo, ukundara. Ambwiye akaze mwana ukaba ubikunze nanje umuntu akunda siporo. Aranyiza nanje ndabikunda. Nazinduka igicugu. Hasa 11:30 nabangiye kumurondera. Kubwo kwitanga uko nabikunze. Abandi baraza barabikunda babonye uko dukina ariko birabananira bamwe baratoroka. Ariko naravumiriye kama wanagenze. Sasa hivi numva ndi machuwa numva nishimye aho tugeze. Nkuko namwe tubonanye dufashe mudupipriye komite nkuko turonke sponsor natwe turiko twoshika kure turonka abantu badu supportinga ivyo dufasha mu buzima ni kuri ndashima kandi amushimira cyane aho ngeze babishima cyane ego nakaye kajembo kugira bariko baradukurikirana akaje nk'abagomba nko kwiyungana mwebwe wobabwira gute kine naje ucumbare iyo mpuzu wambaye isoko wayiguriyemo akajambo nobwira bariko badukurikirana nuko nobabwira yuko umuntu wese yumva kunze umukino wa siporo n'umukino mwiza cyane yoshobora kwiyunga tugafashanya nimba ari hejuru yacu akanadufasha akadusupportinga tukaronka ubufasha tukagera mbali hanyuma ikijanye n'iyi munzu nayo sisoki yari yose wayironka mu ndari wonye igire kuboko agaruka wereka abakuzi ba Pisco Entertainment and Media isi byabitenge mugenda kugura mushonesha nk'abantu impuzu irazimvye cyane. Iyi ni impuzu zimvye cyane irusha izindi mpuzu twambaye. Mbega uwo mwambaro uhabwa ubageze ku ntambwe ya kangahe? Uwo mwambaro uhabwa n'umuntu abageze kuri Sisoke ni giki nka Jeta byose. Ntabata byose. Tera umugere cyangwa kubita igihome. Ni umugere. Uravyifuza? Oye ducishirizemo gatowe nabonye kaje. Nyereki ya mbere mbe ya mbere bimeze gute ya mbere ni ndagutereye kubita turaha gushaka ndagutereye fanareke birashushe yeweka ye aranganze ticha cha wimva gute haya kabiri tugiriye kiya kabiri chwa aya kabiri na jero sho ya gatatu guys bya bintu ntibyoroshe kandi hari ibya mbere n'ibya kabiri oya reka kunkubita nkunkange ya kane urakoze cyane nagoma nakubaze kubera iki byose mu guheza ugira nka kumenga nigisabisha hariho ibintu ushobora gukora uri mu gikorwa ukorana speed kandi ukaruhuka kubijanye n'umukino wa kungufu canke karate hari ahantu dushobora kuba twihutse hari ahantu dushobora kongeza speed mu gihe duhejeje kwihutsa tuba twatwaye ingufu nyinshi kandi mu ntango ni nkuko turamukanya nta kintu kitagira intango n'iherezo no muri eglise binjiye nk'abakadoli barakubita ibimenyetso kwicara gatoya ndakubaze
iyo bishitse muriko murakina akagutera nk'umugero ukumva urababaye haraho wumva ushavuye canke wumva umenga aho bivamwo bihera ntabwo nshavura ahubwo naryoherwa cyane nkajana ingufu nyinshi cyane kugira nawe umuhomose numva nanje yuko umenga ubumenyi bwuzana naho kubera ko mwarimu ntabwo aba ndenganije umunyeshuri ategetswe kwigishwa kugira amenye mba numva ko nkebuye ahandi samara nanje akosore nkure yagakosa nanje menye bijyatsi numve nishimye. Thank you so much. Ndagushimiye cyane ubikora neza. Reka tuje muri uno mushinga ntaye nawe. Hi meze neza. Reka ndakwibarize nikiye kintu urakura muri uwo mukino wanyu mbega iyo muri ko murakina birabishika ugakubitwa ukababara canke bigenda gute mbarira gukubitwa by mistake bitwa mu gihe nawe nyene agukubise suko aba yabishatse uko ari muri mu mvuzo go training arabira akisanga ko ariko muri umwanya ubwo bishobora kumbabaza bitewe n'ukuntu je nyine ubwanje je nitwa je nabishatse kandi ndabikunda kandi yankubise iyo bishitse akamwita by mistake numva ko hari abantu nakoze amakosa kuko ico gihe yankubise hanyuma nakoze ikosa ikindi gihe kiroza ngerageza kuzogira zohira nta yasubije kuri iryo kosa kugira ngo nawe amubiri by mistake atazitekura ariko n'umukina mwiza pe naka kamaro horo bibonamwo wobwira n'abantu bariko baradukurikirana akamaro mbibonamwo nka jewe mbe nanze akarorero bitewe n'ukuntu nari ubwa mbere naho ngereye isa n'umwanya cyane nini cyane je mu buzima ari umuntu ntari nshoboye kubona plus ukuguru cyane ntari ngo muri ngufu ari umutavu nabise yani mu mubiri wanje sinova ko yari miriye mike cyangwa ubuzima bwo nari mbayemo ariko zihari ukuntu umuntu abaremo rero kumva za sport ibintu byinshi byahindutse kuri jewe umubiri wanje yari numva ni flexible nakunda guharagura ikibazo zitagira amazina zitagira yani zitagira ziva ariko isa n'umwanya simuze guharagurika tukina karate ntugwaragurika ntabwo yaragurika cyane kuko dukora siporo nyinshi okay nakaye kajambo ubwira umwigisha wawe umwigisha wanje cyo nubwira cyambere kwanza ndamushimira kandi ndo kwa ndamushimira hanzo bandi hose iyo shika bigatandukana kumva z'ubuzima cyambe kumva zibi nabiriya aho ndo bandi hose ndo kumvuga neza kuko nta gihe na kimwe yigeze antererana canke amfata nabi afata nk'umwana wiwe afata nk'umunyeshuri wiwe aranyigisha bishimye nkamucura bufuye na buhoro arize ndamushatse kumva je nabishaka ntiyangambara yaranyumvirije mbega nawe ibyo uri kuriga wumva bigufitiye akahe kamaro muri kazoza yego uri kutegura kwiga majambo make karate si ikintu uvuga ngo ni ikintu cyo kwanisha n'abantu cyangwa tuseme kumfu yacu cyangwa boxing yabiki yabwo barimo kubwisha bwa by the way yabwo kubwisha kubwo kubwisha ariko ibisi ibintu umuntu yitoza kugira ngo azokwana n'abantu cyangwa zo bwa n'iki in case no uvuga mu cyongereza ni self defense ukuvuga ni ikintu wirindisha wenyine ubwawe ariko nibisigura ngo nuko wogize nzo gupigana abantu twa n'abantu kaye kuko iyo uri wenyine ubwawe ukeneye uburinzi bw'umubiri wawe n'urugo rwawe n'ibintu byinshi uranavyo nuko bivuga icyo bimariye ni kinini cyane sino bivana cyane umwambaro w'umuhondo bawambika umuntu ageze ku ntambwe yakangara umwambaro w'umuhondo nirangi bitewe no ku nirangi ry'impuzu wakunze ntibiraba kuko iyo bari umusentire saba byumvira iyo bari sentire byumvika ariko umwanya ni ibara ry'uwo mwoducishiriza ko intambwe ya 5 n'iya 6 nazibonye nagoma nereka iya 5 n'iya 6 ntiyanyeretse ni nyinshi cyane nashobora kwereka imwe nawe twari imwe nawe sawa haguruka mugabo ntumena amazi guys birashushe fana like nanje mba nkunda tuntu dusobanuye bene utwoya ehesha ngo hitira mungagomba simbire ko yewe kaye niko ndeha kubera iki muba mumenga murashavuye ushabura kuba serious ikintu cyose uburi kuko iyo icyo tari serious umutwe ngari umukino cyane cyane kuzagira ingufu kandi bazocumvira cyangwa bazokibona bazobona ko uyu mukino ariko no kuri serious bakaburi serious bazovuga ati ibintu byiza cyane kubera iki mese bose baba bahiga bagira ngo
ikiyayi nuvuga ko kumva bitewe n'ukuntu ukikora hari ubunyisho wakoresheje nuvuga ko tuvyita n'ikiyayi mu jambo make no kwitabira yani biranga ivyo bikora wewe rero ati bishitse ukakubitwa ingumi ikagushikira cyangwa umugere nisanginya riba ry'abana mbega bishitse mugakinana n'umuntu agufitiye akazi ko ntakakurengerako afitiye inzigo nimbara akantu mwapfuye akavuga ati azogukubitira mu makareti muri ko murayiga muri icyo gihe biterwa n'uburyo abajene kugira ngo ushobora nawe bitewe n'uwo ari we kandi mbana ushobora nkamukubita mbana kumwe umuntu ushobora gukubita kumva zo kwikingira ibibazo ndabureka nkakwihunga nkagenda nkagurunga nkagenda sivuga ko canze ngo ndaguwe ko ndakubite kandi ko urabona ndagushobora cyangwa urabona ushoboye nabenda kwihunga abantu benshi baravuga ati je nk'umuhungu yiga karate ntitwobana kuko n'akantu gato yakabaye ndengera kakandi bagura bimeze gute amategeko yanyababwira gute vuga ko nibyo ndakubarira karate cyambere mbere cyambe kung fu cyambe n'izindi boxing n'izindi zihari yaba taekwondo ni nyinshi zihari ariko nkuko nabikubwiye ubwa mbere ishavu n'ubwo bwoko bwose twiga ntibijana ugomba kubitandukanya n'ibintu bibiri ibyo ndakubivyize si ibintu byo kwenda uriyerekana aho uri cyangwa ukize abakobwa nabo bagira ntibatinya namba kuko twese dukeneye kuba twubaka tukagira abagore tukagira abafasha n'abagira abagabo kandi ikindi kintu kanatsinda ibisino byo kutisha umugore w'imbaye ari ikosa yakoze mu cyamuka yaza reka tutwinze umugabo yabubatse urakoze cyane reka wicare gato Imana iguhezagire reka tugaruke kwa mwarimu narabonye warigishije waraminuje abana bawe barabizi wiyumva gute yumva neza kubera nanditse ko hinda nirorera sanga sindi umwe sanga hari n'abandi babikunda rero mu gihe uri kurakora ikintu uri wenyene nta murambi ubwo kubera nasanze ntari jenyene naragiye ko ndafise n'abandi bampa morale tugashika kuri rya hambira aho dukwiye gushika tukavuga ati natwe hari umupira baragenda guserukira igihugu mu makungu bakazana ibikombe natwe bivanye kubera tekiniki zitandukanye akunda kundi umupira akunda karate natwe tukagenda guserukira igihugu mu bundi buryo kandi bigatuma igihugu cyacu kimenyekana mu bundi buryo yes okay naka kajambo bobwira abakunzi bacu bariko baratwumviriza ni kiye kintu bosaba nimba ari bufasha abariko baratwumviriza ndababwira nk'abantu bakunda umukino wa karate wowe turi wa kung fu ni nko kujya mu buzima kuko ni bifasha mu mubiri umubiri wawe ntugwaragurika umubiri wawe ntuba wawundi usanga abasonda bo mu mubiri baba bakomeye kubera iki urafise umwanya wa sport umubiri urorashe imitsi iragorora imeze neza so ugwaragwara bwo bwose bugufata nk'ubuje sino kugira umwaka mperukira kwa muganga niga mu yakare urushinge niko mperuka gutera kandi sikuva ko ingwara zitaba na corona n'igihe yazana bugatiza ntibibaho mbega uwo mugabo woba wawutanguye ryara uribuka aho wawutanguriye uwo mugabo utanguye muri 2006 natangura kwiyunga ariko kugenda n'ubuzima ngenda bivamo nahagarika ndabara ngo bihagaritse muga muri 2006 nagize 2006 umwaka ndabikora ndahagarara ndabisubira muri 2011 bisubiramwo haragera kubera bivanye n'ubuzima naho umuntu abari warabihagarika okay maze kuva mu gihugu ndaza muri Kenya cyane bitangura muri 2014 okay reka nk'ikibazo cya nyuma no kubaza niye changamoto murahura nayo hanyuma bikaca bituma ukizwa n'uwo mwuga wawe wize dufate nk'ikibazo runaka muhuye nkayo mbaye bari intambara mugabo ukacukizwa n'uwo mwuga wawe ukavuga ati iyo ntiga amakarati nari kuba ndahasize ubwenge nikiye kintu umaze guhura naco icyatumye nkunda umwuga icyambere kwanza narigeze guhura n'abasuma batandatu barambwira ahagarara nzana ibyo ufise ndabaraba ndababona kurya ndabitegereza ati sawa wase turakuheza ati nukuri babarira ndafise amahera mu mufuko telefone ni yakazi ntimuyintware nari ndafise mu ntoki kuko umusinzo wibagira hari dimanche na bibiliya nari ndafise mu ntoki ati telefone sindayibarika ndabaha amahera ndabaha amahera telefone mwindekere ko yari yakazi ngo harakisha
bati ni sawa nashyize telefone mu mufuko nkorera Bibiliya hasi nari ndabatatse ndabataka bose papa hirya no hino pa bose arondera inzira yenyine agenda nyine barondera inzira nanjye ndondera inzira Bibiliya ndicomokera aho nabaciye cya kabiri maze kuza muri Kenya ubuzima burankubita ndaburiyoja niyomva niho najya kurondera akazi k'igisekirite je sinigeze nagakunda akazi k'igisekirite mugabo kuva umunsi nicyo gituma cyane natumye umuganda ukunda nongera ndawugira mushaka ati sinzoheba byagenze gutya ndara akazi k'igisekirite banjana hano ku kabare nkoreraho abasekirite bangahe batatu Okay, saa 9 y'ijoro zigeze yari intambara y'imborego bababorera. Ugiye kumuzibira ntiyinjire kukaborewe aja gutera ingumu. Ngabara ndagaje simbi ni wacu. Niho bitumunu gute nihotsa. Abo turi kumwe byateye nka kwepa. Agatera nka kwepa mugabo sintera nanje. Yenda kwepa gusa nigira inyuma. Kubera ntinya. Sinkubita umuntu sindi wacu sinzi nigenda bigenda. Mugabo sinzi wancinyuma randundura ati nanjye ndayumva ndavuga nti akoma ari misi yose urimbwa umara umunsi muri intare washaka banyice hewe ndavuga ati okay surprise rero ndazamba no ndabaca ku mitwe gonga piga intambara iyo irashuha hamwe baza kurorera barorera ndabatambaza neza numvise yo nguma nkubise yongene ndabatambaza intambara ihagarara ihagaze sinari nari nzi ko akazi gahetse bakujaye no mugasho jewe sinzi ko natosa no guhagarara ngaho mane ikintu yaje yakwanze yankubise salamu wow arambye ati wewe ushoboye ngaha kubuno musi ni uzoguma ngaho kuko icyo gihe nafasha nje nakora ku supermarket yarifatanya n'akabari tugaje dufasha abandi basoje baba mu kabari baba kampani uwo musi Acharangi ati uwewe achara telefona kuri office. Ujamari kuri yari kukabare, abari yari kuri supermarket, abari batsanga bashoboye. Abari ati none nibigenda gute manager gukubita abandi. Ambye ati turabakubita twongere tubafunge nta muntu numwe azogukorako. Biremere ko ndabakubita yo. Ariko intambi bisatse. Je twavugana ijambo rimwe ndakubwira ikintu niyumve yari ngumi. Umba banganya rero kabiri kari gatoye. Ibindi nawe byaravyinde nkuko. Je sinakwitega ibiki nibiki. Usari indani nakugonga ingumu nkaca nsohoka hanze. Ugacunyira kugira ngo ntumenye ibintu hanze. Hanze rero haba hari kibuga. Ndakwatekera ngo ntandafise twende batambe. Mu gatondo nunga yakazi. Nacaja muri siporo. Nacanja neza. Mbuyeyo nkaca njyama saa 9 nkaca njya muri siporo. Sizere nkaca ntonda ku kazi. Nagira siporo kabiri ku munsi. We ndabikunda barantangura kuyaronka kubitohererwa. Mushika none munsi ndabona karumunga kumbe haraho byankijije aho byarahampuye bituma mba muri Kenya. Natinya bituma mba muri Kenya atabwo bamfise bituma byangira confidence yo kuba ngaha. Yeah. Good. Guys, nta mugano mudakiza ndabashimiye ku kiganiro ciza mu mpaye nundi munsi ninabakenera muze munyita. Yes. Mugiye kubi byamamare munyimva gute? Okay. Eba. Nukubasanga kuri tele nayo. Dusange kuri tele. Ndabasange kuri tele ndabe ibikorwa byanyu. Okay, mwari kumwe na Freddy. Isaac. Batini. Nyuma ya kamera hari musaza kazi bamwita Vesrine Mafuta mwarahezagiwe. Kamera.